turebere hamwe uburyo amakipe yo muri Afurika yitwaye ku mukino wa mbere wo mu irushanwa ry'igikombe cy'isi 2026 kiri kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada ndetse na Mexique. Umukino wafunguye iri rushanwa wahuje Mexique ndetse na Afurika y'Epfo, aho Mexique yatsinze ibitego 2 ku busa bwa South Africa. Igitego cya mbere cyatsinzwe na Julian Quinones ku munota wa 9, aba n'umukinnyi wa mbere utsinze igitego cyihuse mu myaka 20 ishize mu gikombe cy'isi. Igitego cya kabiri cyatsinzwe na Raul Jimenez ku munota 67. Maroc yaje gukina na Brazil maze binganya igitego 1-1. Tatangiye ari Saibari yatsindiye Maroc igitego cya mbere na Vinicius Junior aza kucyishyura mu gice cya mbere. Cape Verde itarahabwaga amahirwe yanganyije n'ikipe y'igihugu ya Espagne ubusa ku busa. Ababiligi banganyije na Misiri igitego 1-1. El Shur yabanje gutsinda igitego ku munota wa 19 atsindiye ikipe y'igihugu ya Misiri. Ku munota wa 66 Mohamed Hani yaje kwitsinda igitego maze biba 1-1 hagati y'Ububiligi ndetse na Misiri. Mu rukerera Suède yihereranye Tunisia yitsinda ibitego 5-1. Ibitego byatsinzwe na Yassine Ayari yatsinze ibitego 2, Alexander Isaac muramuzi muri Liverpool yatsinze igitego, Victor Gyökeres muri Arsenal nawe yatsinze igitego, ndetse n'ikindi cyatsinzwe na Matthias Sivaben. Umukino warutegerejwe na benshi wahuje ikipe y'igihugu y'Ubufaransa ndetse na Senegal, aho umukino waje kurangira ari ibitego 3-1 bya Senegal. Kylian Mbappe ku minota 66 n'uwa 96 y'inyongera niho yatsinze ibitego 2. Bradley Barcola yatsinze igitego ku munota wa 82. Igitego cy'agashinguracumu cya Senegal cyatsinzwe na Ibrahim Mbaye ku munota wa 95. Argentine yihereranye Algeria yitsinda ibitego 3-0. Ibitego byose byatsinzwe na Kizigenza, Lionel Andreas Pochettino Messi. Ku munota wa 17 yateretsemo igitego cya mbere, ku munota wa 60 atsinda igitego cya kabiri ndetse no mu munota wa 76. Portugal nayo yanganyije n'ikipe y'igihugu ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo igitego 1-1. Ku munota wa 6 João Neves yatsinze igitego cy'umutwe yatsindira Portugal. Bagiye kujya kuruhuka ku munota wa 45 n'umunota 5 w'inyongera, Yohan Wissa yatsindiye ikipe y'igihugu ya Congo DR Congo igitego cyo kwishyura umukino urangira ari igitego 1-1. Mu rukerera rwo kuri wa 18 Ghana yihereranye Panama maze yikubita igitego 1-0. Igitego cyatsinzwe na Caleb Yelenki ku munota wa 95 w'inyongera.